mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Turabahaye ikaze mwese inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso. Uyu ni wa mwanya wa rwa rukurikirane rw'intahe z'abacitse ku icumu ndetse n'abiboneye amaso mu yandi ho nyabwoko ryakorewe abatutsi. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ubu tukaba tugira twumvirize umunyeshure yiga mu mwaka w'indwi Makebuko, aho hakaba hari 93. Reka dutege yompi uyu mucikacumu. Ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe na mwaramutse. Murakoze kuba mumpaye akanya gusangira ibiganiro namwe kugira ndabashikirize intahe yanje ivyabaye 93, hama kugira tubisangize abubu twongere tubisangize n'abakazoza, kuko vyabaye 93 ni ibintu vy'agahomerabunwa, ni ibintu ntari nigeze mbona. Nari mpejeje umwaka w'indwi ntanguye umwaka w'umunani, muravyumva ko nari nkiri muto. Twebwe tuva province ya Gitega, komine ya Makebuko, umutumba w'Imwarungundu. Amashuri twigako yari Makebuko, hama ivyo vy'abahutu n'abatutsi twaravyumva babivuga, ariko ntitwari tubishirako ikintu kinini tuvyitwararika, kuko baba abahutu baba abatutsi twaragenderanira, twarabona abavyeyi bacu n'abavyeyi b'abahutu, abavyeyi b'abatutsi bakagenderanira. Nobamenyesha ko abo twari dufise nk'abagenzi magara bari abahutu banywera ku buriri, bari abantu twari dusangiye akabisi n'agahiye, atawocisha mu mutwe no mu bwenge yibaze ko uyu muntu ashobora kumugirira nabi. Twebwe rero nk'abatutsi ntitwigeze tubona ko abahutu botugirira nabi, mugabo mu nyuma niho twavuye turabona ko hari ivyigishijwe bikatsimbatazwa mu mitima y'abantu, bakanabigisha guhora kugira ngo ntihagire n'uwubica n'ikanda, na cane cane abatutsi. Ivyo barabihora ku buryo ivyo vyose vyagiye kuba vyabaye, nibaza ko 100% y'abatutsi nta muntu yamenye ikigiye kuba, nta na gatoya. Nibi ndiko ndavuga ndabashikiriza co nokwita analyse umuntu yagize mu nyuma, vyaramaze kuba ukundi, vyabaye nkuko bavuga ngo umuntu yaguye mu gahundwe. Hanyuma rero reka ngende ku muriri ivyabaye itariki nibuka kandi ntazopfa nibagiye, itariki ya 21, hari umunsi wa kane, nzinduka ngenda kw'ishure. Ngiye kw'ishure ngenda ndumwe mw'ibarabara, nkabona ko ata muntu umwe tujanye muri ba bana bose twara tugenda turakina mw'ibarabara, nkabona mw'ibarabara ndi umuntu umwe gusa. Ndagenda ndashika kw'ishure. Nshitse kw'ishure ndahasanga umwigisha w'umukongomani, ico gihe bamwita Kaburimbo nibutse neza. Uyo niwe yari ahari, nawe nyene arinda kuba yaje kw'ishure aje kuraba peut-être arabe situation uko imeze, kuko yaje yambaye kambishi, yambaye ni training. Urabona nyene ko atari umuntu aje kwigisha, mugabo niwe twahahurira n'abandi bana 3 bava i Makebuko. Nawe uyo mukongomani yaba i Makebuko hafi yo kw'ishure. Nuko rero dushitseho, yaba wa mudirecteur wacu, yaba abigisha, abenshi bari abahutu, abake bari abatutsi. Aho ntitwabonye, ntibaje kw'ishure. Umwanya muto twahamaze hamwe turi kumwe n'uwo mwigisha wo mu Kongomani wa nyene, narinda kuba atana kimwe yarazi, ntaco yamenye. Hanyuma umwigisha atubwira ati nimwitahire, umva ntushobora kuja muri 3 n'abandi bahari, yari amaklase menshi, nimwe mwenyene nimwitahire, turindire turabe ibizoba. Nuko rero duca turakata turataha. Hagati aho nsubiye inyuma, abantu bariko tukiza gutyo ibarabara twaciyemwo, hari abantu bariko baratemagura ibiti, babitemagurira mu mabarabara, babiringaniza neza, bazibira amabarabara.
rero abo n'abantu naciye ko ngija kw'ishure kandi ndongera ngarutse ndabacako bakiriko baratema ibiti ibiti binini binini barunda mw'ibarabara. Ikintu rero cagiye kunkura umutima kikambwira ati hari ibintu bigira bibe, naho nari nkiri umwana wari umenga nta na kimwe nitayeho, ariko bishika ko ndahaciye numva bavuga ati reka ubu turarushe ntidusubira kubandanya dutema ibiti, ubunye reka tubandanye tuje gutema abantu. Bavuze ico kintu co kuja gutema abantu sinamenye abantu abaribo baza gutemwa, ariko ico maze kucumva ko sinari bwabone umuntu batema numva vyabaye nk'igitangaza numvise, ariko kubera nari umwe mw'ibarabara kana kamwe kariko karagenda mw'ibarabara ndabandanya ndataha ndabandanya ngitahe muhira, ariko sinabandanije itaha muhira, inzira itaha muhira narakase nza guca ku gatumba duhana urubibe muri korine ya Mwarungundu, hari agacimbiri bita Munyinya, niho hari abagenzi abanyeshuri twara duhurira kw'ishure mugabo nabo niho niciye kuraba nsanga abapapa babo baragiye inka ahantu ku mucamo, ataco binona, ata kintu na kimwe bazi, ata na kimwe binona inka zabo baziragiye ku micamo. Ndababwira ntibihejeje kuba ivyo mpejeje kumva, ariko ndabona ko batanyumvirije, babandanya nyene biteramiye baragiye inka zabo. Ndaduga nshika aho umuonkre wanje yaba. Uwo muonkre yari umuonkre yakukurutse mu gisirikare, yamututsi, kumva natwe turabatutsi. Hanyuma uyo ndamwiganira neza ivyo mpejeje kubona, ivyo mpejeje kumva, arinda nawe nyene yarabifise ko ico abiziko, araca afata akana kiwe k'agakobwa arakampereza, ko naciye ndamubwira nti jewe nashika muhira sindahaguma, nca mpunga nje kuraba ingene bimeze imwanzari. Aho nahungira imwanzari yari kambi y'abasirikare, niyo kambi y'abasirikare nibaza ko hari ihari, uravye amakomine ya za Taba, za Gishubi, za Bukirasazi, ugarutse Igitega, niyo kambi yonyene yari ihari. Aho rero niho hahungiye abantu bose bashoboye guhunga, niho bahungiye, kuko niho babura ko baza kuronka urukiriro, niho baza kuba bari baronse aho bashobora gutekanirwa. Nuko rero aca arampawe uyu mukobwa wiwe, umuonkre wanje arampa umukobwa wiwe, ca turamanuka ndashika imuhira. Nshitse imuhira nsanga mama sihari, yagiye kuraba abandi babanyi aho twari tuba. Hama ndagenda nawe nyene ndamusanga ahari, nsanga ari kumwe n'abagore gusa, abagabo siho bari. Hama ndamubwira ibibaye, nyene ndabwira abagore bose aho bari bagandagaje, kuko nanje nasanze nabo bariko babaza ibibazo, mwabaza uwundi batera inkuru, mugabona ko bari dans la désolation totale, kuko ntawe wari afise ide y'ibyabaye, umva amakuru ku turadiyo n'iki. Hanyuma nca ndamubwira ibi rero je mbonye sinshobora kuguma ngaha, reka nje imwanzari nca ndagenda ntwaye wa mukobwa umuonkre andungikanye. Nari mfise umutoyi wanje, uyu mutoyi wanje ndamubwira nti ntunkurikire, kuko ibiza kuba ntavyo nzi, wewe guma ngaho, niba wifuza ko nawe uza guhunga nkuko ngiye, uraza kuza mu nyuma unkurikire, mugabo ntitugenda tujanye. Hanyuma rero nca ndagenda rero twebwe kugira ngo dushike imwanzari kuri iyo kambi y'igisirikare,
aho twaca tuvuye aho twari tuba ahandi twaca kugira ngo dushikire iyo kambi yari imiryango y'abahutu. Iyo miryango y'abahutu ndahashitse aho duhana no kwita urubibe aho dutandukanira n'iyo miryango y'abahutu, ndahashitse ndaharenganya ngize nk'imetero nk'500. Sinzi ukuntu rero batubonye na ka gakobwa afise mu ntoki, batubonye baca bazira rimwe bose, abana, abagore n'abagabo, n'amacumu n'imihoro ibiti ibihiri, baza bariruka badukurikira. Natwe twana tubiri nta n'uwarazi ko abantu bahari nta n'iki, bagira badushikire nko ku metero nka 20 baca barahagarara. Aha rero niho ngaruka nkababwira nti ic'Imana ihagaritse ntawe ugitembagaza. Aho niho manira nti Imana yari ikiduse kw'ikiganza kandi yari ikiducunze. Aho ico gihe rero bahagaze baraturaba, natwe turahagarara turarabana, barabura ico batukoza, babuze ico badukoza. Imana yarabafunze umunwa, ibafunga ibihimba byose by'umubiri, baguma bahagaze bamera nk'ibisitati. Natwe tuca turabandanya turamanuka turashikira Mwonga. Dushire mu Mwonga aho hari kuri wa musi wa 4, nsubiye inyuma ndabibutsa, hari kuri wa musi wa 4 nyene, hari akiri kare mu gitondo, aho hageze mu masaha ya saa 6 yo ku murango. Turamanuka rero na wa mwana, turamanuka ba bantu bagumye bahagaze handi nyene ntibadukurikiye. Turagendanya turagenda Umwonga ko hagati yaho Mwanzari ni wacu hari umwonga barimamwo, niho twabandanijemwo. Turajabuka turaduga no mu Gitara hakurya, turashika hakurya mw'ibarabara ry'Imwanzari. Rero twashitse tubona abana batangura kudutera amabuye, bakadutera amabuye gose, natwe turiruka turashika Imwanzari. Abo bana rero ndabasiguriye igituma badutera amabuye, kwari ukudutangira kugira ngo tutarengana aho ayo miryango y'abahutu. Aho babana badutera amabuye, ariko turagira Imana iradukingira, turashika mu kambi y'Imwanzari. Dushitseho hagati aho romba ahangera ndasubira inyuma, nshitse muhira bako nasanze papa atahari. Papa yari yabwiye mama ati genda agiye guhungira Imwanzari, ndabe uko ibintu bimeze, ndagaruka ndababwire, hanyuma duheze turabe ico twokora. Papa rero yari yamaze guhunga Imwanzari. Umva natwe naka gakobwa mfise turashitse Imwanzari. Dushitse rero dusanga turarondera papa ahari, tumutoye niho yatubwira ati je ngaha banyankiye sico kuva ngaha. Anarenze ko arohava nsubira inyuma, ariko abasirikare bambwiye ati ntuva, bisigura ko bamuburiye ati wowe ukava ngaho ugataha, nta numenya no kushika imuhira. Nuko rero kuvyo twagiye turumva, nagiye ndumva bashikiriza amakuru ashikira mu matwi, nuko abitwa abari baramaze kurongora barabaye abategetsi, mereye kubitwa Ntaco Mpamagara. Uyo twari namaze kumva yuko bamaze kumwica. Ukumwica kwiwe vyabaye vy'agashinyaguro, kuko nta rupfu namwe nigeze numva. Niyo muntu bimvye mw'ibarara rya kaburimbo, barashinga igiti, baragishinga bakigira umusaraba. Rero bamaze kumwica bamubamvye ku musaraba kw'ibarabara barabara uvuye mu Rutana uca Igitega, aho yaba uyo Ntaco Mpamagara. Yari ku gatumba, ku mutumba bita Mwaro Mavuvu. Abahazi nibaza ko bahazi. Mw'ibarabara niho bimvye hafi yiwe, aho yaba uyu mushinga nta niho bimvye baramubamba ku musaraba. Nuko uwundi bishe batatevye, ngira ngo nibo n'abantu bahereye ko nuwahora yitwa Musitanteri, wari Musitanteri ico gihe kera, ariko ntabwo yari akiri Musitanteri, yari witwa Terence Ndikumana, ngira ngo n'umugore wiwe. Abo baciye babica
nibo bantu ba mbere batanguye kwicwa, abo bose rero n'abatutsi gusa. Nuko rero abo nibo natamenye imbere y'igihe ko bamaze gupfa, abandi bose bagiye gupfa mu nyuma, bagiye kwicwa mu nyuma. Reka ngaruke rero tumaze gushika Mwanzare na wa mukobwa umva tumaze kuba na papa twahuye, niho rero twabona duhagaze Mwanzare tukaraba hakurya iwa hahandi Mwarungundu, niho twabona rero twagenda turabona agatutsi kamwe kamwe kaza kabuze aho gaca muri ya mihano y'abahutu, kakagira Imana ntibakabone, bakaza kukabona batevye, barakirukako eba bahagatera imipanga kakagwa hasi kagasura kavyuka. Nk'abatutsi bashika nka 10 bishwe muri ubwo buryo, kandi babica tubona hakurya aho turi, kandi aho twari kumwe n'abasirikare. Abasirikare ntibigeze bajabuka ngo bagende batabare, kandi aho twari tuva duhagaranye n'abo basirikare ntibigeze bajabuka ngo bagende batabare abariko baricwa kandi babona. Ivyo vyabaye mbona mu maso yanje gutya, sinabigere mbona umuntu bica muri ubwo buryo, sinabigere mbona umuntu yapfuye, ivyo nabibonye muri ico gihe. Nuko rero tumaze umva hari ku munsi wa 4, aho ku munsi wa 4 twiriwe aho turara ngaho, hanyuma abandi baza barahunga bavuye hariya kwitaba muri komine ya Taba, muri komine ya Bukirasazi, muri komine ya Gishubi, abavuye mu nzira za Gitega batashoboye gushika Gitega bakaza Mwanzari, benshi abashoboye kuronka aho baca bahunze muri iryo joro ryo kuwa 4. Hanyuma mw'ijoro ryo kuwa 5 bumaze guca twarabuze ico twofata na kimwe, umva twagumya kwikambi. Ku munsi wa 5 wamengana umunsi uri tout noir où rien ne bouge, ahantu atani isaza atani umuntu avuga niki, atani radio ataki, turaho nyene turindiriye akagera abagirirwa ubuntu bagashika kwikambi, bagashika bakaba amahoro. Umva maze gushikira mu buhungiro wamengo rosa amahoro. Ariko uwo munsi wa 5 wabaye umunsi muremure kazi, wabaye umunsi udashoboka, hamwe wibaza uti ubuzima bwahagaze, nta n'ubizi wabona ati ejo hazoba hameze gute. Burira ku munsi wa 5 burira turaryama aho ibishoboye kuboneka, abasirikare baratugaburira turafungura. Hanyuma rero turaye ngaho kuwa 5, bukeye kuwa 6, bukeye kuwa 6 niwo munsi wabaye déclenchement de tout le malheur yabaye ku Batutsi. Hagati aho nsubiye inyuma ndababwira ivyabaye. Abatutsi bose b'abagabo, namaze kubabwira ko mama nasanze ari kumwe n'abagore gusa, abagabo bose, imisoro ikiri mito, abana bakiri muri secondaire, abandi abadandaza b'imizi bari ngaho, bose bagiye gukoranira hamwe. Abahutu babahamagara ati, ariko ntikwari ubuhamagara gutyo gusa, kwari kubahenda, ko twavuye tukamenya ko kwari kubahenda. Mu nyuma barahamagara ati, kubera ibintu vyabaye ni muze tuje kurarira. Batwara ahantu bita ku matara, twita ku matara, n'ahantu hari utubare, hari ico no kwita rond-point y'ibarabara rija mu Rutana n'ibarabara rija mu Ruyigi. Donc niho hanyuka ibarabara rija mu Ruyigi. Aho rero ku matara niho bakoranirije abagabo bose b'Abatutsi n'abajeune benshi. Niho rero bagiye kwirigwa ntawe ubije, sinovuga ngo niho biriwe kuwa 5 ko bagiye kubica ku munsi wa 6, kuvyo ngera ndabashikiriza ubu ntawe ubizi. Ariko ku munsi wa 6 ngira ngo nka 10 z'ijoro niho habonetse rero utwana duhunze tuvuye ku mutumba witwa Murenda
dushitse kw'ikambi ntitwamenye ko twase kw'ikambi, ntibari bazi ingwano, ntibari bazi ingene intambara imeze. Twe twana dushitse baraduhagarika turanka. Ahonye bari abasirikare baraye kw'izamu bararira izo mpunzi. Utwo twana baduhagaritse bana kujya kuntu bavuga ngo hagarara niki. Twana duca tugira ubwoba duca turiruka. Utwo twana baca baraturasa. Baturashe ariho kamwe bagemye ariko ntibakagemye ngo gapfe, bakagemye ku munwa karakomeretse. N'ubu unye karakana gakobwa ni umugore akuze yaravyaye. Ico gihe kuri uwo munsi wa saa 10 z'ijoro mu gitondo tudababwiye niho habaye le déclenchement du malheur ku Batutsi. Haciye haba ikintu no kwita inzamba y'urupfu. Harabaye induru y'abantu, induru bariko baravugisha ingunguru, ibintu byose bishobora kuba byovuza induru, byovuza urwango. Byaciye byaduka ico gihe baravuga induru, baragira iki. Ico rero nico cemeza neza ko hari ibintu byari byarateguwe. Abatutsi bose bo barapfuye. Babandi nababwira bari ku mutumbi wacu bakoranije hamwe ngo babwira babesha ngo bagiye kurara izamu, ngo bagire irondo barabe umwasi yazanana. Abo bantu baca barabica barabica kabisa. Ahonya abatutsi bose baba baraheze kuri mutumba wacu. Abatwawe bobo kugira iryo rondo nta mututsi n'umwe yasigaye. Abantu bashika nka 40 50 abo bose barapfuye. Abishe kabisa. Ngira ngo ndaza kubabwira mu yindi mu mwanya uza kuza ingene habagiye barokoka buhoro buhoro. Ni igice ca mbere. Igice ca kabiri muzogishikirizwa mu ndwiza. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Tubikebanuye dukengurukira mwese mwakurikiye ikiganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko. Murakoze. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.